abo muri Kristo Yesu ndi Alfaxade Nduwimana. Reka nsenge Imana ngo mvuge ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, ndashimye ndakengurutse umwanya nk'uyu ndonge kuronka mwami ngo mvuge ijambo yona gushingira intahe. Mana nutuzigama, nushimwe, nushigwe hejuru. Bisigaye sengeye umwanya, sengeye ijambo ryawe, nanjye ndisengeye, sengeye na data bose bagiye kuryumviriza, twese duhezagire, uduhana umugisha, ibisigaye izina ryawe rishigwe hejuru, ni mwiza Yesu Kristo, amina. Bene data bo muri Kristo Yesu, nifuza kwigisha ku migani ya Yesu Kristo, ariko uno munsi kuvuga umugani umwe gusa, nza kuvuga ku mugani w'umubivyi. Ariko imbere ko ntangura iyi migani, ngoma nibaze umugani ni iki? Umugani ni imvugo mfobeko ifise icyo yigisha, ariko izwi neza n'uwuyikoresheje. Uwuyitahura nawe afata umwanya wo kwiyumvira canke akabaza, kiretse yarazi ico iyo mvugo isigura. None niki cyatumye Yesu akoresha imigani? Imigani si proverbe, kuko proverbe n'uducamugani tuyita ko ari parable canke stories canke examples. Mu Kiswahili bavuga neza kwamba ni mifano. Huyu ni mfano wa mpanzi, nza kubabwira ko ari mfano wa mpanzi. None rero hariho ijambo Yesu yavuze ryanditse muri Mariko 13 ku murongo nyene wa Mariko 4 ku murongo wa 13, ryarantangaje. Arabaza ati, ntimuzi uno mugani? None imigani yose muzoyitahura mute? Yarabahaye umugani, hama urabasoba ntibawumva, hama cyabaza ko batawuzi, bavuga ko batawuzi. Ati bati, none imigani yose muzoyumva gute nimba uyu mutawumvise? Reka mugenda uje ko umugani w'umubivyi. Ndasoma muri Matayo 13 mpere ku murongo wa 2 kandi ku murongo w'9. Umugani w'umubivyi. Kuri uwo munsi Yesu asohoka ava mu nzu, yicara ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato, yicaramwo. Ishengero ryose rihagarara imusozi. Ababwira byinshi mu migani, aravuga ati, umubivyi yasohoye imbuto. Akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zazinobagura. Izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise, ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza, zihunda impeke, zimwe 100, izindi 60, izindi 30, bityo bityo. Uri n'amatwi niyumve. Amen. Yavuze ngo n'amatwi niyumve, kuko si bose bumva. Harimo abafite amatwi ntibumve, ufite amatwi yumva rero yumva aca yumva. Rero icyatumye yigisha mu migani Yesu yaragisiguye, ariko bamwe abashakashatsi harabavuga ngo Yesu ngo yigisha mu migani ngo ntibavyumve, ngo kuko ngo ari guca bamwica. Sinobihakana, kuko niko batwigisha ba theologie. Urazi nka wa wundi yitwa Yosefu, yaravuze ibyo yarose byose kandi yabivuganye umutima mwiza, barabitahura. Bamye kazobaganza baciye bamwanka, bapanga kumukorera ikibi. Rero bavuga ko Yesu yoba yavuga mu migani abatabigerewe ngo ntibavyumve, ngo ntamwice. Kandi nk'ukundi uko ibintu yavuga bavyumva makare, bari kumwica nyene kare. Yagiye kudoma ko mu nyuma hari mu kugera, ariko kenshi yavuga muri iyi migani abigishwa bihereye bakamusobanuza. Hano bane dusoma rero uza gusanga yaravuze ngo igituma mbabwira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva, badatahura. Kandi ibyo avugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashyitseko ngo kumva muzokumva ariko ntimuzoruha mubitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzoruha muvyihweza, kuko umutima w'ubwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari ibihurugutwi, amaso yabo bayakamiriza ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima ngo bahindukire mbakize. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndabwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagorotsi benshi bahamiye ko n'ivyo mubona
ntibabibona, no kumva ivyo mwumva ntibavyumva. Niyo siguro Yesu yatanze yamuteye kuvugira mu migani. Abatari bateguriwe ntibagomba kuvyumva, ko aba babiteguriwe ab'ubwami bagomba kuvyumva vyose. Insiguro y'umugani rero uyisomye ahanyene muri Matayo 13 ku murongo wa 18 hari insiguro y'uwo mugani, ariko je ngoma nifashishe muri Luka 8 ku murongo wa 11 nshikane ku murongo wa 15 niyo ngoma nifashishe ndahasome. Havuga cyo kimwe kandi ugomye gusoma handi usonye muri Mariko 4 ku murongo wa mbere ukabandanya woshika ahantu hatari hake ho kuvyumva uyu mugani nyene. Ku mugani n'umuraza abanditsi Matayo, Luka, Mariko na Yohana bagavuga histori nyinshi zifitaniye isano, cyane cyane abatatu ba mbere, ariko bose bwitwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. None rero ngo masome muri Luka 8:11 gushika kuri 15 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umugani n'uyu: imbuto ni ijambo ry'Imana. Abo iruhande y'inzira nabaryumvise, maze umurwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo, kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Ngomba mperaho twasomye ko kare ajya umubibi yaso imbuto agiye kubiba, zimwe zaguye iruhande y'inzira, inyoni zigaca zizinagura. Niko mugani wavuze ko muri siguro yekanye ko imbuto ari ijambo ry'Imana cyo mwacyumvise. Hanyuma rero abiruhande y'inzira nabaryumvise, maze umugwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo, kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Jewe nkunda kubigereranya n'abantu bumva ijambo ry'Imana cyane mu rusengero. Uradu umuntu ava muhira yoze yambaye neza, abantu bamunaga kumva ijambo ry'Imana nge gusenga, kumbe atana kimaza kuvanayo, agaruke ngo atahe mutasenga hamwe cyangwa utari baruri batibize kuki ngo yari moto, ngo utumwa yari moto. None yari moto bigishije kuki? Teme yari yahe? Ikigwa cyavuga gute? Uwigishije yatanzuriro buki? Yasiguye iki? Watahuye iki? Rero umugwanizi cyakora hano bajya abantu ntubaramu ngo nibo Satani araza baba banavyumvise, ariko tutashaka nuko babitaye nuko byaginze bikora mu kazi baca babyibagira. None umuntu atavyumvise neza bitamugumye, kuko bimara kanya gato, akanyurume rumara bikavyamuvuye mu ashika mu yatibuka ngo basomye igiti cyahe, ngo bigije ku Satani baraza. Hano Bibiri ivuze neza ko umurwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo, kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Umve ingaruka y'abantu baryumva ntibagumemwe n'akanya gatoya, nta chance yo kwizera ngo bakizwe bafise. Kandi uyu mugwi uriho mwese mwobona, kandi uvuga ubutumwa bubabara, kuko urazi kuvuga ubutumwa ukabira n'icyuya gato gasarara, muga abantu bakabona ko wasareye gusa icyuya, icyo uri kuravuga ntibakumve. Muravyumva? Hanyuma ubundi mugugira kabiri, abo ku rutare naba, iyo bumvise iryo jambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe cy'igeragezwa bakarireka. Imana nitugira ikigongo. Urumva izo ku rutare nazo urumva ntako byagenda. Hari ku rutare usomye uko umugani watubwiye, izindi zaguye ku rutare, urumva ntizigiha zoshira imizi, nazo zomera ntizigiha zoshira imizi, zoca zuma ningo gace zogenda icyago. Ku rutare ni ku rutare, ni nko kwikaburimbi. We kwikaburimbi ubona aho hatari biharage bikanaga, namwe mu vyumvire. Wowe bibiharage woteye kwikaburimbi bikanaga, ukitega kuzorya umukubi n'ibiharage bitoto ntibikunda. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Abameze nk'urutare nabo bumvise ijambo ry'Imana baryakirana umunezero. Urabona ko bavuga ubutumwa, abantu bananezerewe bagukwirikirana, ariko kandi ari urutare, ariko ntibagira imizi. Umviriza ikibazo rero, bizera akanya gato. Urumva barizera, ariko ntibabana yakwizera. Bizera iminota 2, bizera canke indwi imwe, nayo gomba kizera ukwezi kumwe n'umwaka si munini. Wizeye umwaka ukabivuyemwo, umva wowe wizeye, urumva biragoye. Maze mu gihe cy'igeragezwa bakarireka. Abo urumva igeragezwa ririnze riza baca barireka. Amageragezwa ntatureka.
urumva uko bigenda kose Yesu yabisiguye neza, agomba ryumve, agomba ritahure. Aba bantu igeragezwa rifata bagaca bireka, baganijwe n'imbuto zaguye ku rutare. Imbuto n'ijambo ry'Imana, rero imitima yabo nayo yumvikana ko ari urutare. Kibazo arije ntibashira mu ngiro bimwe biyiga, baca babivamwo kandi bari babitahuye, bari banavyizeye. Twirabe neza ingere tumeze, hama twisengere Imana idufashe ngo tubandanye. Mu gihe gatatu ngo izaguye mu mahwa nabaryumvise, maze bariko barigira umwitwariko wo muri ubugingo bo n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ntibame imbuto nziza. Nirira babaje izaguye mu mahwa. Mu mahwa hariho niva ari kumva, ariko hari amahwa kweri. Nabaryumvise maze bariko barigira umwitwariko wo muri ubugingo bo n'ubutunzi, umve ingendo ndagorebasha, umwitwariko wo muri ubugingo, ikindi n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ntibame imbuto nziza. Kweri umwitwariko n'ubugingo uzobuza abantu benshi guheza neza, ubutunzi buzobuza abantu batari bake guheza neza, n'ibihimbaro byo muri kino gihe bizobuza abantu benshi guheza neza. Ko bica binyoha iryo jambo, hama ijambo ntigicyo rikora. Ariko nitwibaze ko n'ubukene bworoshe, ariko hano ijambo ry'Imana rivuze ku butunzi. Nico gituma ufite icyo akora nutanga impanuro ngo agerageze ibyo akora. Uja gusenga nikuje kuja gusenga, uzokorera Imana misi yapanje gukora akazi nugakore, gukorera Imana uyikore, kuko twabisanzeho tuzobisigaho, isi twayisanzeho tuzoyisigaho. None rero umuntu ashaka kubyitwararika, kwandi imyaka umuntu aramara imyaka ijana. Bivuga ngo umuntu ashaka kumara imyaka 70. Muri Zaburi 91 uhasomye murongo wa 12 hasomye neza, uza gusanga umuntu amara imyaka 70 w'intege nyinshi 80. Icyo gihe iyi naho aho turi ukiga cyo bitari retirement, nta kazi baguha. None bigaragara umuntu gasanga byamutwaye umwanya, ntigeze asenga, ntigeze akorera Imana. Byo nahanura umuntu wese waratomboye ukaronka akazi ukora, inyenye gusenga nuyubahe, kuko mu rusengero ntibarakomeje kwa Mungu. Nimba ari ku gatatu barasenga amasaha 3 bagataha, nimba ari kuwa kane bakajya muri korale bagataha. Iyindi myanya itari kuri korale jya mu kazi, kirumvikana ni sawa. Ariko uvuye mu kazi naho jya mu murimo w'Imana. Ata mirimo y'Imana ufite ku rusengero, shika muhira usome Bibiliya, shika muhira usenge, shika muhira mba ufite agasimu, ufite indirimbo uzumvirize. Fata umwanya w'ivy'Imana, ntunyohwe gose ngo ubugingo bw'imbere buri kindi kintu na kimwe cyoronka. Ahangene kuri uwo murongo uhasomye wobona ingesome muri Mariko 4:19, numve naho inge ntavuga naho nyene muri ico gice nyene. Mariko 4:19 ndabe inge ntavuga ni kuri wa mugani nyene. Mariko 4:19 havuga ngo maze umwitwariko w'ibyisi n'uruhendo rw'ubutunzi no kwifuza ibindi, iyo bibinjiyemwo binyoha iryo jambo rikaba ikirumbirane. Namwe mwumve rero, umuntu ijambo yaryumvise abararyizeye, mugihe bigaca binyoha rya jambo, umuntu gasanga nivyo yarazi arabirekeranye, ntabize mu ngiro. Ijambo ryari murimwo uzo ku muntu ariko aririmba, ariko mu ngiro nta kimakora. Ijambo ry'Imana ryari murimwo, ariko guca mu ngiro nta mwanya yigira ronka, nta mwanya uzoronka utawupanze. Umwanya wupange wo gukora neza. Uraza umuntu kuja ku rusengero akaramba guhakora gutangisha kama akaritahana yari panze, ishwa yari panze, yumvise nk'agahuha n'abakirita amahwa aranyoha ijambo ry'Imana. Ndibuza ko mwitware kuby'ubugingo n'ubutunzi n'ibihimbaro vy'isi, ariko hari ijambo riryoshe. Haleluya. Umugwi wa 4, ababibwe mwivugiza, abani bo bumva iryo jambo bakaryemera, amina, bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo ari abumva ijambo ry'Imana by'ukuri rikabanezera, bakaryumva bakaryitwararika. Amageragezwa agomba ze ntibabivamo, Satani agomba ze ntibabivemo, agomba rikure. Nico gituma dusoma vya bindi
kuko bisubiramwo satani ritware ukabisubiramwo riba rigarutse, urumva ukavyamamwo bikakunezera. Icyo niko navuga, ntibikubuza kuja kwishure, ntibikubuza gukora akazi, ariko ufise umwanya wavyo. Nkuryo utovyuka udasenze, utora udasenze, umwanya w'ivy'Imana ubuhari, umwanya w'ijambo ry'Imana wo kuryumviza. Uri mu rusengero uba attentif, ukicara ukaryumviriza, ugahanga amaso uvuga ijambo ry'Imana ukaryumviriza, ukayisha mutima. Hari n'igihe wandika mu gakaye umva icyo yasomye, hari igihe uri kodi hama ukazofata umwanya ukabisubira kuya kwintungwa yuza, ukavyumvira wenyene, hama ukabisengera, hama ukazobishira mu ngiro. Icyo ryavuze ijambo ry'Imana, ryavuze gushikana ukazoshikana, ryavuze gusenga ukazosenga, ryavuze kuririmba ukazoririmba, ryavuze gusuhuza abagwaye ukazobasuhuza, ryavuze gufasha imfuvyi n'abapfakazi ukabafasha, ryavuze kwihana ukihana. Hahiga umuntu wese yumva ijambo ry'Imana agakora icyo rivuze. Wewe ari muri umugwi egome ndiko ndabasomye, havuze ngo izo mwivu ryiza nabumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto n'ukwihangana. Imana ishimwe. Aha vyumvikana bobo aba bantu mbere barihangana, bajya twavuze ntibihangana na gatoya. Hari umuntu yumva ijambo ry'Imana kandi hatuharaba iyo twinjiye naho tuko turinjira, n'Imana itadufasha ngo twihangane bizoba bigoye cyane. Bisaka amajambo y'Imana tuzoyihanganira, nabigisha ko twihangana ijambo ry'Imana. Ibe tuko turajamwo niyo tutihangana biragoye. Umuntu icyo yumvise ntagihindure akakigumizako naho ba mu rupfu. Jambo ko waryumvise ko wagizwe tahuye uribandanye gushika kwiherezo. Ibipimo ntibizoreka kuza, ibipimo bizoza kuko n'ikinyene kigoye. Nzobandanya egome n'iyindi migani. Reka nshire ko kano karirimbo mce nsenga Imana. Imana ibahezagire cyane. Imana ni nziza. Amina. Ni wowe murinzi wo kwizera, sinagusiga. Ni wowe murinzi wo kwizera, sinagusiga. Ni wowe murinzi wo kwizera, imirimo yanjye sinayikora tutari kumwe. Ni wowe mufasha wanjye, imirimo yanjye sinayikora tutari kumwe. Ni wowe mufasha wanjye, imirimo yanjye sinayikora tutari kumwe. Reka dusenge Imana, hanyuma twumviza akarimbo twasenze Imana. Mwami wanjye Yesu Kristo, ndagushimiye ndagutaziriye. Jambo ryawe riravuzwe Mwami, kandi dushura ibanga ko imbuto zimwe zigura hande y'inzira, nyoni zikazinobagura, izindi zikaba ku rutare kandi zimara kanya gato, izindi nazo zikanyuhwa n'amahwa, n'izindi zikagwa mu ivu ryiza. Ndakwinginze ngo ijambo ryawe risange imitima yacu iri maso. Kumwa muririmbyi egome yaririmba muri indirimbo 108 mu Kirundi yabivuze neza, yerekana ko amina hariho nundi mubivyi abiba imbuto, abiba hari ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo ijambo ry'Imana rigira ikibanza mu mitima yacu. Ewe uhoraho utugirire neza, nutureke twenyene. Ndabwize ngo ijambo dasa, ijambo ryawe Mwami rigire ububasha mu mitima yacu. Ufite ijambo ry'Imana wese Mwami abona umugisha. Urakoze kuduhezagira, urakoze ijambo ryawe ryemerera Mwami rikagira ikibanza, urakoze gutahuza ibyawe, imigani ijambo ryawe tukayitahura, tukatahura imvugo yawe, nawe ukaduhezagira. Utwibuke mu buryo bwose duhumugisha, ni mu izina rya Yesu umwami twawe nizeye, amena. Ugomba kumenya byinshi ku insiguro natanze, usome indirimbo mu Kirundi ya 78. Insiguro zose nakize ko bisiguye neza, birasobanutse. Urumva ni ibice birenga 3, ariko iyi ndirimbo irabisigura neza. Cyangwa ufite ikibazo akazobaza, ariko usomye ntacyo tutahura. Imana ibahezagire. Reka soko no karirimbo nikahera nzoba mpejeje. Yesu naduha umugisha twebwe twese, amina. Yesu
inshuti